we shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Michel Kayoya ni umusaserdoti avuka mu Kibumbu ngaha muri diocese nkuru ya Gitega, akaba yari yipfuje kwinjira mu muryango w'abapatiri bera akiri umusaserdoti mushasha, mugabo ntibyakunda, araheza agaruka mu diocese yiwe mu myaka ya 67 araheza rero araza aha mu Burundi. Icyo gihe arakorana n'umwepiskopi wiwe nyakubahwa Musenyeri Makarakiza Andrea, gushika umunsi amurungitse muri diocese ya Muyinga. Yari ifise abasaserdoti bake cane kugira ngo yunganire mu butumwa bwa diocese hariya. Hanyuma rero arashira nzira aragenda aho mu episkopi yaramutumye. Ashitseyo nyenicubahiro Musenyeri Nestor Bihonda yari umwepiskopi wa diocese ya Muyinga, aramwakira amushyira mu gutunganya amatungo ya diocese muri ekonoma generale. Urwimo rwa 72 niyo rero rwamusanze. Hanyuma arateba aravayo muri uwo mwaka nyene wa 72 bw'abashitsi no baraheza baramufata abasirikare baramwica, aja mu bo bishe mu gihe bariko barica abantu mu 72 mu mezi ya gatanu, kwezi kwa gatanu kwa gatandatu kwindwi ku munani. Muri ivyo bihe aho ubwo rwimo rwari rukaze cyane. Nyakubahwa Patiri Michel Kayoya jewe ubwanje sinamumenye kuko icyo gihe ntari mu Burundi, nari kwiga i Roma. Hanyuma rero yaramaze kwandika ibitabo byiwe bibiri, nibyo cyane cyane je namumenyeyeko. Ibyo namumenyeyeko nongera kandi ndamumenya kubera umuryango w'ababikira yari yise ababikira b'umuryango mweranda w'i Nazareti. N'ubu bobo bakiriho bari ngaho ku mutwenzi wa Gitega, kuko ubegereye barakubwira ingene bamubonye, barakubwira ingene yabigishije, ico yabatumye, ugashobora rero uhihwisha mu kumenya ico uwo musaserdoti yari afise mu mutima. Uko jewe niko namumenye mugenzi. Mugabo si bike
cyane cyane mfatiye kuri abo babikira, ngafatira kandi no kuri ibyo bitabo vyiwe, kuko hariho n'abandi bamubonye bamutwiganira. Je narabanye rwose na nyiricubahiro Musenyeri Roger Mpungu, yari bari kumwe ngaha mu diocese nkuru ya Gitega. Hanyuma rero akaba muzi neza cyane kuko bari mu diocese imwe. Kana nyiricubahiro Musenyeri Andrea Makarakiza yamubereye mu episkopi akiri umusaserdoti mushasha, hanyuma akanamurungika muri iyo diocese ya Muyinga yari ikenye abasaserdoti, ariho yaciye afatirwa mirongo avuyeyo gatoyi agaca afatirwa ngaho Igitega mu 72. Uko niko jewe aho niho jewe nshobora gufatira kugira ngo ndakubwire ibirabo uwo musaserdoti. Bwa mbere mpere kuri abo babikira kuko bobo baracyariho. Ibyo bambere byiza ugiye kubaraba nawe ukamenya ingene abo bantu bashoboye kugumya ibanga ryabo igihe kirekire muri ayo magorwa, gushika ejo bundi harashize nyirango imyaka nka 15 jewe nje ngaho Igitega nkagira nti yemwe ndabe abo bantu yuko bosubira kunagabira bakava bagashobora kubandanya ico uwo musaserdoti yari yabaraze. Uwo musaserdoti yabatanguye mu myaka 71 niho yegeranya abigeme bashika kuri batanu barimo uwitwa Salome Mbonimpa. Uwo rero niwe nasanze ariwe ari imbere muri abo jewe namenye bari bane. Umwe jewe sinari namubonye, ariko nawe nyene naho yari yaba bavuyemo agataha yagumye acuditse nabo. Yari yabasavye ibintu bibiri. Ubwa mbere kwitura Imana ni igikorwa gihambaye cyane. Kwihebera Imana, umuntu ayihebera kuko yumvise ko ariyo nsa yotwara ubuzima bwacu bwose. Umuntu ayihebera kuko ategereye ku bunywanyi bwayo n'umuntu aribwo buhimbara umuntu bikamushika no mu ndiba y'umutima. Ari naho rero yababwira yuko ushaka kuhimbarwa muri ubu buzima bwo ku isi aheza agaca kuri iyo ngabirano umuntu wese ashobora kuronka yuko yihebera. Niho rero izo nkumi zemera kuja inyuma yiwe ngo zigerageze kwihebera umukama muri ekleziya. Yazitumye iki? Yari yashatse ko bifata ruto nka kurya kw'abari bagize umuryango w'i Nazareti, Mariya, Yosefu n'umwana Yezu. Abo bantu uko ari batatu rero, Yezu we ntiyari umuntu gusa, yari Imana muntu. Abo uko ari batatu barerekanye uko kwifata ruto, urwo rukundo ruca mu kwicisha bugufi, urwo rukundo rurinda byose kugira ngo runezereze uwo rukunda. Nuko yashaka yuko basa nabo, yashaka yuko bifata batyo. Kandi rero ugiye kubaraba nuno munsi n'abantu bato bato rwose, n'abantu baciye bugufi koko barabizigamye. Araheza rero aranabasaba nuko vyoba byiza
vyoba vyiza baranguye ubutumwa bubiri bukuru bukuru. Ubutumwa bwa mbere nubwo gusabira imisi yose abasaserdoti, uko kubasabira kugahera mbere no kubashigikira kugira ngo bashobore kurerwa mu seminari bitagoranye, bakigora bagafata kuri utwo duke twabo bafise bakadusangira bakagemurira iseminari canke bakagemurira umwepiskopi. Uwo mwepiskopi akabemerera yuko utwo bagemuye tuzoheza tukaja kuri urwo ruhande n'ubwo butumwa bwo kurera abaseminari mu seminari nkuru canke mbere no mu seminari ntoyi. N'ubu rero barabigira nko ku mwaka ndabona yuko banzanira 1.5 miliyoni 2 kugira ngo nshobore kurera abaseminari ejo bazovamwo abasaserdoti. Ico kintu barakigumije mu bworo bwabo, mu bukene bwabo, barita ku rutare. Cya gisabisho cyabo kikabaremesha utwo barose bakaducamwo, bakadukuramo utubabeshaho, bakongera kandi bakarondera ingene boshobora kurera umusaserdoti cyangwa abasaserdoti muri utwo bashoboye guterera. Ubutumwa bwa kabiri bukuru nubwo kurera imfuvyi, ukurera imfuvyi, abana batawe, abana babuze abavyeyi, abana ubu iki gihe ngira ngo n'icyo gihe nyene niko byari biri, dusanga bataye mu kinywabi canke tugasanga babashize ku isoko nyene uwo mwana akamusigaho agaca yinyegeza mu bandi bantu, bakarondera bakabura nyenewe. Ugasanga rero umwana nk'uyo arabuze icepi cya ruguru, baraheze rero bakakira umwana nk'uyo. Nuno musi barabibandanije uko bari ico gihe, barabibandanya akazu kabo barakubaka buhoro buhoro. Hariho abapfuye agayisoni barabafasha kubaka akazu k'umubano wabo kabayabaye. Mugabo ubu aho nsubiriye kubasaba ngo bwa muryango w'abihebeye Imana basubire bakomere, basubire biyunge, ndabona ko n'abandi ba Kristu baciye babafasha kugira ngo baronke aho baba hakwiye kandi bashobora kwakira abo bana b'imfuvyi. Patiri Michel Kayoya yaseruye ibintu nk'ivyo, sinobora kumutangarira. Yaje mu gihe yaje muri buno Burundi, yavukiye mu Burundi mu gihe twebwe twari dukeneye cyane abasaserdoti, twabise cyane abasaserdoti baba missionari bo mu bapatiri bera, aribo ba missionari ba Afrika, ba Cardinal la Vigerie. Hanyuma nabo bariko barasaza, akitwararika rero ingene kazoza k'eklezia koshobora kubandanya ari keza. Niko rero kwiyumvira ababikira boguma imbere y'umukama bamubwira yuko eklezia y'u Burundi ikeneye abo bantu. Ico kindi cya kabiri naco cyo kubona ko atuma abo bavukanyi biwe yari yegeranije ngo bite ku rutare barere imfuvyi, naho nyene jewe ndatangara rwose. Ndazi neza ko muri ico gihe indwara zashobora kwaduka mu Burundi zitari nke,
cyane cyane malaria canke iyi ndwara y'itiro yari yateye cyane cyane mu Burundi bwa ruguru hariya muri za Kirundo za Muyinga niho iyo sazi tsetse yatera iyo ndwara y'insinzirizi. Ugasanga rero abo bantu barasize ibibondo byabo, ata muntu ari bubarabe, ata muntu ari bubasigarane kugira ngo nabo bakure. Noneho tuca tubona ingene uwo musaserdoti agenda gutangarira Yesu, atwereka abo agenderamo, niko no bivuga. Hamwe agira ati icyo kiza uzogirira umuto muri aba tuvukana ni jewe uzoba ukigiriye, muri Matayo 25. Icyo rero mbona yuko naco nyene ari umugambi munini w'umukristo abushitse, w'umukristo akunda gushira mu ngiro rya tegeko ry'umukama yuko twomukunda n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ubushobozi bwacu bwose, tukongera tugakunda mugenzi wacu nk'uko twikunda. Ibyo rero nibyo jewe ku ruhande rumwe nafatiye ko kugira ngo uwo musaserdoti ndamushire ahabona kubera ko yatubereye akarorero mu muryango w'Eklezia. Icya kabiri jewe nafatiye ko kuje sinamubonye ari muzima, jewe namusanze mu bitabo vyiwe Entre deux mondes, hamwe rero n'ikindi Sur les traces de mon père. Ibyo bitabo ko ari bibiri birerekana rwose umutima wa Patiri Michel Kayoya, kuko byerekana ingene twebwe abantu twoshobora kubana, twoshobora gutezanya imbere, twoshobora kwitwararika ibikuru bituma umubano mwiza urema mu bantu. Icyubahiro dufitiye abandi, ubuntu, urukundo, ubugenzi bw'ukuri, iteka ry'umuntu, ingene twogenda turaryubaha nkuko mbere hambere aha mu Burundi abavyeyi babiturerana bakatubwira ingene twogenda turabana. Ntiyabuze no guhinyura ingene ibyo bintu, izo nyigisho z'abavyeyi bacu zagiye zirononekara kubera ko abantu batari bake basa n'abazigayaguye, mbere bakazibagiza, bwa buntu bakabubura, rwa rukundo rwobaye mu bantu rugakena, eka mbere n'urukundo umuntu yokweretse Imana nabwo nyene rugatuba, rukaba ruke. Muri ibyo byose rero Patiri Michel Kayoya akerekana icyari mu mutima, akerekana ubwo ruboho rw'ivyiza yashaka yuko Uburundi bwobonye bumaze bukaza burarwikorako kugira ngo butere buja imbere. Uwo musaserdoti yarasabye rwose umurundi wese ko yokwitaho amajambere akiza,
amajambere adatuma umuntu ayoberwa iyo yaje ava n'iyaja. Iyo yaje ava ku Mana, iyo yaje ava kandi bamwibarutse, iyo yaje ava ku gihugu cyamuhaye ubuzima, agaheza rero agatera aje imbere kugira ngo ashobore kubera abandi umuntu w'ingirakamaro, umuntu w'ibanga, umuntu akunda kwiyita ku cyo atumwe, akunda kwigura abandi. Patiri Michel Kayuya rero yerekanye ibyo byose, sinobura kubwira, sinobura kumva mu mutima wanje ako kanyota kuko umushyira habona imbere y'abandi barundi ngo dutangarire ibyo yagiye aragendera ko, ibyagiye biramurongora mu nzira yaciyemo gushika ashike ku munsi wiwe wa nyuma. Ingene yitavye Imana twebwe ntitubizi rwose, icyo tuzi ni uko nawe nyene ari mu bantu bishwe 72 kandi abatari bake ngaha Igitega bagahambwa ngaha hafi ya Ruvubu. Ibyo tubibwirwa nabo babikira, kandi bari bamaze kuva imuyinga, bari batanguriye cyangwa hari ikanyinya, bari batanguriye bazino basembera ngaho ku Mutwenzi. Byongeye kandi tubibwirwa n'ababonye uwo musaseredoti bari bamuzi ngaho Igitega, bamutwaye kugira ngo bamumaze ubwo bari kubaramaza abandi bapfuye mu 72. Icyo tuzi nuko atatinye kuremesha abandi bagire baraswe hamwe nawe. Bavuga ko yabaremesheje ibyo byabona twashoboye kumviriza, bivuga yuko yabahezagiye imbere yuko bicwa. Icyo kintu nacyo nyene turabona yuko kitwereka wa musaseredoti yategereye ibanga ryiwe gushika ku mpera y'ubuzima bwiwe. We shall overcome. Twebwe ntiturashobora kugenda kurondera mu bisigarira by'abantu barenga 6,000 wa mugwi severe ushize ukuri n'ukurekuriranira kw'abarundi wamaze gufurura hariya ku Ruvubu. Hari n'abandi basaserdoti bahambwe hamwe n'abo bantu. Nico gituma ibyo bisigarira byiwe tutarashobora kuja kubirondera, kandi ntibizotworohera kuko nukuraba yuko aho turi ADN yiwe, hanyuma rero tukaja kurondera mu kagufa kamwe agahuje ADN niyo yiwe. Murumva yuko atari byoroshe, mugabo turazi neza yuko ariho yahambwe. Icyo kiradukwiye twibwira ko ariko aradusabira kugira ngo twebwe abarundi dusubire tubane mu mahoro, mbere turekuriranire, dushobore gusangira nanone iryo hamagarwa Imana iha umuntu wese ryo kuja mu buzima
tugaheza tukagira icyo tumariraniye cyane cyane muri iki gihugu cacu. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Ejo nibwira ko iyo ntuzenya ako gatima k'amacakubiri akomoka ku moko mbona ko ari ikintu gitoyi cyane umuntu ashobora kurengera kugira ngo abone mwene wabo uko ari, amufate uko ari. ubwa mbere ho nibwira yuko umuntu wese ashobora kurangura ineza kuko nicyo Imana yaturemeye. Nta muntu n'umwe muri twebwe aho uko ari kose, yaba muto cyangwa yaba mukuru, yaba umutunzi cyangwa umworo, nta muntu n'umwe yifuza kubaho kubera kugira ngo akore inabi, nta n'umwe. Icyo kintu nicyo cyo gufatirako ko rero umuntu yaremewe gukora ineza. Iyo neza ikaba ariyo ibwiriza kwama ariyo ya mbere mu mutima wiwe. Gome turazi ingene igicumuro c'umuntu wa mbere cononya ku gashusho k'Imana muri twebwe, mugabo intumbero ya mbere y'umuntu nuko akora ineza. Duhuye n'umuntu icyambere ndamurondera ko ni neza, icyambere nitega yuko angirira ni neza, si nabi. Ari naco gituma rero ka gatima kabi kukwikeka umuntu, kumwiyumvira ducishije ku bwoko bwiwe, ahavuka, ku mico yiwe. Nibwira yuko ako kantu twese turashobora kugatsinda. Ari naco gituma n'ako kantu ko ngaha mu Burundi koba kateranije abahutu n'abatutsi b'igihe kimwe, kuko nibwira yuko ng'iki gihe ako kantu ntikameze nk'uko kari kameze mu myaka ishize. Nibwira yuko ari ikintu cyagabanutse cyane. Nibwira mbere ko dushobora mbere no kubikira. Nibwira ko rero ako gatima katoheza ngo katuyobeze iciza uwo muntu yakoze, uwo musaseredote yakoze, kandi tubonye ingene yabitumye n'abandi ngo babikore, no kuvuga yuko yavyemera rwose. Jewe mfise ikintu muri jewe nkakigumana mudatabo ntiboshoka banyemera, muganda bibwiye abandi ntibantu nukuri iki kintu tuze tugikore nk'uko kwegeranya utupfuvyi. Iki kintu tuze tugikore, tuze tugipfire. Je nibwira yuko umuntu ameze gutyo atobura guhimbara bose, atobura gushika ku nyota bose. Na jewe mbona yuko uwo musaserdoti ahimbaye umuryango wa Ecclesia, ahimbaye n'igihugu cacu. Kandi noneho nibwira yuko ayo mashakubiri naho yayibonekeje muri ubwo Burundi, nibwira yuko atimbitse mu mutima. Hari icyaduteranije rwose, nuko nubwo bukuru bwo mu ntwaro bwahavuye buzanira abatari bake utuntu batunga. Hanyuma rero kuko nabo bari kuko abatatwara icyo gihe bagira bati aba bariya baramerewe neza kuko batwara,
nabo nyene baciye bagira bati imwe ni kugira ntuze bajya botwara two tudatwaye iryo shari rigahava ribakora no mwino hanyuma rero tukaronka ayo magorwa twabonye mu 61 na 2 mu 65 mu 72 mu 93 mu 88 reka ntiworaba ivyo bihe byose uko byagiye birakurikirana nibihe by'ishavu by'ishari nibihe bivuye kuri ako gatima mbona umengo ntigafise imizi miremire cyane mu mitima y'abantu ari naco gituma ashobora kwizera ko twese dushobora gukira ako karanda. Turabibonera kandi no ku buryo nuno munsi abo banyepolitike bagerageza gutwara yego ntibarashika ku byo abantu bifuza bose mugabo ako kantu kukuraba yuko kanaka afise ingabirano zo kurangura iki zo kurangura kiriya umuntu agafatira kuri izo ngabirano kugira ngo abateze imbere Burundi n'uwo muntu genda abona yuko ibyo ari bimenyetso bitari bike bitwereka ko dushobora gukira. Hanyuma murabona n'ingene amashure atuma abantu batera imbere yagwiriye mu Burundi. Nibwira yuko uko tugenda turakurira muri ayo mashure abana bacu abuzukuru bacu bagenda barigorera bagenda baramenya ubuhinga ubumenyi. Je mbona yuko ino ngaho turiko turafata inzira nziza egome nuko nakabivuze ntituragira kure cyane mugabo je mbona yuko iyo ntango tumaze kugira ni nziza cyane intuma nizera ko twebwe Abarundi tuzokira ku kagwara k'amacakubiri y'amoko. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. So nukuri ahandi sinobona yuko sinobona ngaha mu Burundi imiryango yafatanye bakabirana hagati yabo, abatutsi bakabira abahutu bakabira abatutsi kandi bakabana neza, naho haboneka kamwe ka usanga nyene nkuko bishoboka mu bandi igihumbi hakavamo umwe atatifata nk'abandi cyane asomowe na mugenzi we agacagira icyumviro kidatumbereye ukuri. N'ahandi mbona yuko ubwoko bw'umuntu nongaho iwacu siyo mvo yuko uwo muntu no muraba ribi ngo nuko ava ngaha ngo nuko avuka hariya, ariko nshobora kumwakira nk'uko ari, nk'uko anyiyereka maze imitima yacu igahura. we shall overcome. Ikiza kiraza kigasasika abantu, ariko kugira ngo tugikizwe kugira ngo kive muri bo ntibyoroha. Ako karanda k'amacakubiri y'amoko yazamwe cyane cyane n'abanyepolitike, ndabona yuko gashobora gukira. Ubwa mbere icyo dukiza nuko
nuko dutegera yuko ayo macakubiri adafatiye by'ukuri ku bwoko navukanye. Kubitegera ntibyoroha kuko urinda kuraba ingene kanaka yabanye n'abandi agatunganirwa mugabo wundi nawe ntashobore kuba gutyo naho yari muri abo bubwirijwe gutunga icyo gihe. none ugira ngo ukuba umututsi byaratungishije abatutsi bose. hariho abatutsi ba boro, hariho abacanke aho abahutu batanguriye gutwara ugira ngo abahutu bose baratunze, kuri data hatariho n'abaguma n'aboro. icya kabiri nuko abakomeretse ababuze ababo twogerageza kubafasha kurekurira abo babibagiriye. Kurekuriranira icyo kintu kiguma kingaruka mu jewe ubwanje. Kurekuriranira niyo nzira ya kazoza ku Burundi. Tubwirizwa kubona yuko yego ibyashitse byarashitse, mugabo ntitweza ngo tubizirikire ko kanako ko ibyo bintu byabereye ahanaka bikaba byakozwe na naka. Agara rero jewe ndi nyuma y'umuzukuruza wiwe y'inzukuru yiwe kugira ngo mpave ndamukure ku musozi, ndamukure mu bandi bantu, ndamurandura here. Ntabyo nshobora, noneho ntabyo nshobora. Byiza nuko aha tugeze ubu tugira tuti turarekuriraniye. Uko kurekuriranira ndazi neza yuko twebwe cyane cyane abakristu tubifise imbere rwose, tubishyira imbere kuko natwe Imana yamiturekurira kandi gace dutuma kuja kurekurira abandi. Twama tuyibisaba muri cya gisabisho dawa twese, mugabo n'abandi kuko ndabona icyo basokuru bagenda bavuga bati ihori rimara umuryango. None Uburundi tubuhambe bwose, tubuhambwe turiko twihorana nawe ububi ngubwo boba arakaramanda. Ego nibo rero abo basokuru bagira bati mpungurwa kimaze amaguru. No kuvuga yuko egomeye ubwo rwango rubaye nihaje haza uko kurikuriranira, uko gusubizanya urukundo n'imbere yuko rero umuntu aba ari umukristo. Noneho rero turi abarundi, tukaba nabo barundi bamenye Kristo, bamenye iryo ragi ryiwe y'ukurikuranira no gusubiza hamwe, bagira ntiyo nzira yoshobora kuduteza imbere kugira ngo dushobore gukomeza bwa bumwe twese twifuza. Hakaba rero no gutezanya imbere amajambere, kuko jewe ndiye nawe ukarara ubusa kabiri gatatu sinda kwitwararike, kandi ubona yuko hari n'ibyo dusangiye nawe wabwirizwa gushikako, wabwirizwa gukorako icyo kibo Imana yadusangije nawe ukakiryako. Urumva nyine yuko ibintu biri uko atakundi umuntu ashobora kwifata atari uko aca arondera kugira nabi. Nibwira ko amajambere akwiye bose twese tukaronka ikituraza, ikituramutsa, tukaronka aho tuba, tukaronka iteka. Ndazi neza ko ibyo byoheza bigacureha mbere bikava mu bantu. Ndiko ndavuga utu dukeyi gusa, ariko hariho n'ayandi mayira menshi ashobora gutuma abantu basubira kurekuriranira, bagasubiza hamwe, bakongera bakabana mu mahoro.
shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.